Murakaza neza kuri Kivora Media. Mu gice ca kane twasize Sandrine ariko ategura umugambi mushasha wo gutandukanya Eric na Aline. Twabonye kandi se wa Eric ajanwa kwa muganga aremvye cane. Reka twinjire mu gice ca gatanu. Iryo joro Sandrine ntiyararyamye, yari yicaye mu cumba ciwe ariko ariyumvira. Yari amaze kubona ko urukundo rwa Eric na Aline rudashobora gusenyurwa n'ibihuha gusa. Yaciye afata ingingo mbi cane. Yarondera umuntu yari asanzwe amufasha mu migambi mibi y'uburyarya. Amaze kumushikira amubwira ati: ndashaka ko mukora ikintu gituma Eric atakariza Aline icizere. Uwo muntu aramubaza ati: ni igiki ushaka ko dukora Kamabuye? Sandrine aca aramwenyura: ndabifise vyinshi. Bukeye bwaho Aline yari avuye kwiga, mu nzira asubira muhira, umuntu atazi yaramwegereye yamuhaye ikete. Baranse ko nibwira uwo muntu, bansavye gusa kugushikiriza iri kete. Aline aratangara ararifungura. Muri iryo kete handitswe ngo: Eric amaze kubona ko ubuzima bwiwe bwahindutse nabi kubera wewe, ariko ntashaka kukubwiza ukuri, agiye gusubira iwabo kandi agiye no kurongora uwundi mukobwa. Aline amaze gusoma ivyo, umutima wiwe warahungabanye. Yaragerageza kutavyemera, ariko amajambo yari yanditswe neza cane ku buryo yasa n'ay'ukuri. Yaciye ataha ababaye cane. Iryo joro ntiyasinziriye. Ku rundi ruhande, Eric ntiyarazi namba ivyabaye. Yari afise umwanya mwinshi kwa muganga hafi ya se. Naho se yari agifise ishavu, amagara yiwe yari yatanguye kumera neza. Umunsi umwe, umuganga yavuze ko atanguye gukira. Nyina wa Eric arishima cane, Eric nawe aranezerwa. Yari yizeye ko umuryango uzosubira hamwe umunsi umwe. Ariko Aline yatanguye kwirinda Eric cane. Ntiyasubiza ubutumwa, ntiyitaba telefone. Eric aratangara. Imisi ibiri irahera, imisi itatu, imisi ine, nta nkuru ya Aline. Umutima wiwe utangura kugira amakenga. Amaherezo Eric yaciye afata ingingo yo kuja kumuraba. Ageze iwabo kwa Aline yasanze yicaye hanze. Yari asa n'ubabaye cane. Eric aca yegera buhoro buhoro Aline: ni igiki cabaye? Aline aramuraba. Mu maso yiwe hari amarira. Mbwiza ukuri. Ukuri kuki? Mbega uriko urategura kunsiga? Eric aca aratangara. Uvuze iki ga Aline? Aline aca amwereka rya kete. Eric amaze kuribona aca amenya ko ari umugambi mubi. Aline, ndakurahiye, si jewe nanditse ibi. Vy'ukuri? Ndabigusezeraniye, nta muntu nzohitamwo atari wewe. Aline aca atangura kurira. Eric aramuhobera. Muri uwo mwanya bumvise ko hari umuntu yashatse kubatandukanya. Sandrine amaze kumenya ko umugambi wiwe wananiwe yararakaye cane. Yaciye afata ikirahuri cari imbere yiwe aragikubita hasi kirameneka. Oya, kubera iki buri mugambi wanje unanirwa? Yari amaze gutwarwa n'ishari ku buryo atari gushobora kwiyumvira neza. Haciye indwi imwe, se wa Eric yarekuwe ava kwa muganga. Abantu bose baranezerewe, ariko hari ikintu catangaje bose. Umugoroba umwe, se wa Eric yahamagaye umuhungu wiwe, baricara bonyene. Haciye akanya karekare ata n'umwe avuze. Maze amaherezo se wa Eric aravuga ati: Eric, yego dawe, mu gihe nari ndwaye naratekereje cane. Eric aramwumviriza. Ubuzima ni bugufi kuruta uko tubiyumvira mwana wanje. Eric aca arushiriza kwitwararika ayo majambo. Se aca abandanya ati: ndashaka guhura na Aline. Eric aca arahagarara atangaye, yibaza nimba yumvise neza. Uvuze Aline? Ego. Eric ntiyari yemera ivyo yumvise. Mbega se yari atanguye guhindura umutima? Canke hari ikindi kintu yari afise mu mutwe nta n'umwe yari abizi? Ariko ico gihe nyene, kure yaho, Sandrine yari amaze kumenya iyo nkuru. maze
Igihe yayimenya yavuze ijambo rimwe gusa: nimba bagiye kwiyunga, ndafise ibanga rimwe rya nyuma. Iryo banga ryashobora gusenya urukundo rwa Eric na Aline burundu. Nimba wakunze iyi nkuru, kora sabone kuri Kivora Media kugira tuzobandanyiranye mu gice ca 6. Mwari kumwe na Venuste.